nkuko mubizi twe muri Vitalo tuvuga ati Vitalo tupa murakoze cyane umuntu ni gwanje mugabo ijwi ni ryo mu Vitalo wese ari ngaha mu Burundi kambere no mu makungu nitwa Arsene Bucuti ndubuvugizi wa Vitalo jejwe igisata ca marketing hamwe na communication. Twebwe bwa mbere na mbere twafashe umwanya kugira dushobore kubabwira aho umugwi wifashe muri kino gihe. Murabizi yuko Vitalo iriko yagwanira ikibanza ca mbere kuko iri mu migwi ya mbere uno munsi kuri classement provisoire. Twadufise urukino rudasanzwe ku munsi w'Imana twokwita nka derby ya Bujumbura yagutse, aho tuzohura n'umugwi wa Bumamuru Football Club. Bumamuru Football Club n'umugwi muzi yuko umaze nawo gutwara ibikombe nubwo utari ku rwego rumwe n'umugwi wa Vitalo umaze gutahukana ibikombe 23 bya championnat. Ni nawo mugwi wa mbere. Navuga mu Burundi turi nka Real Madrid, ariko muri Champions League tumeze nka Arsenal, turashika kure. Rero Vitalo yagomba imenyesha abanywanyi bayo ubwa mbere ibiciro byo kwinjira kuri stade hakiri kare kugira bitegure neza urwo rukino. Ubwa mbere no kumenyesha yuko kwinjira ahasanzwe hagiye bita pour tour n'amafaranga 5,000. Mu bwugamo bw'iteka ahasanzwe amafaranga 10,010. Bimwe bita VIP hamwe yicara abategetsi ni 20,000. Aka kamo rero tugateye abakunzi bose ba Vitalo bari mu gihugu bifuza kuza kuri match yacu kuri uyu w'Imana, kuko murabizi yuko Vitalo niyo club yonyene yuzuza amastade, kandi urubanza rw'aba Vitalo. Ubwa mbere nuko twashizeho uburyo bwose bwo gushika i Buganda bwo kwiyunguruza. Murabizi ko dufise abafana barongowe na Abdul. Murashaka kumuhamagara kuri 79,967 ubusa 58. Umuntu wese yifuza, ntituvuze gusaba aba Vitalo gusa, umunyagisagara wese, kuko iyo migwi yose muri mu Burundi bose n'aba Vitalo. Umugwi wakuze wiga mu ishure gushika n'ubu baramaze ko nakora Vitalo rero equipe ishobora kubashikana kure hashoboka. Rero twabamenyesha yuko uburyo bwose butegekanijwe bwo gushika Uganda. Twebwe mumaze kwegera president w'abafana azishobora kubafasha gushika mbere n'abamenyesha makuru bazoza muri kijya kibanza. Nubwo muamusa ma accreditation ya federation, ni match isaba yuko ko abajournaliste bose turabazi, uzoza arabimenyesha igisata ca communication cacu kugira bamwakire neza mu gaciro kiwe. Ico nico twavuga nyamukuru catumye tugira ibintu biganiro kubamenyesha ibiciro no kubwira abafana uburyo bazoshobora kudugamwo hariya mu ntara ya Cibitoke i Buganda. Ndasubiramo, kwinjira asanzwe portore ni 5,000, VIP 10,010, VVIP 20,020. Rero murabona iki gikombe, kini gikombe twatahukanye mu mwaka uheze. Murabona kukunda gifashe, sishobora kukirekura. Iyi ni migwi nitegure kubyi president ko Primus League twe turayibona, na kubyi president tuzoyitwara kugira umugozo wase muri finale ronka ko kajye ko guserukira igihugu. Mugabo ihangiro dufise n'iryo gutwara ibikombe 2 byose muri Vitalo. Ukurere nagifashe sindekura. Jogo wa shamba ni wa shamba, hawiki mjini. Sisi tunaendelea kujipanga
ili kombe letu tubaki nalo. Igikombe rero ca shampiyona twatanguye bavuga ngo twanganije n'aka ekipe gato. Uno munsi murabona yuko umugwa wa Vitaro uri kuriha itike. Ibintu byose ni konzi ya King Kong. Kayanza bitanu. Imedero kaguhura bitatu. Bumamuru tuzoyisokoza. Hama fazare irangire turabambere. Faze retour cyo twipanga. Duhamagarira abafana bose kuzoza biteguye. Abafana ba Mumamuru nabo bazoza bateguye umutima kuko ibizova mu rukino ntibizobahimbara. Ariko nibashike ku kibuga. Turabizi yuko imbere gufana Mumamuru yabo n'aba Vitaro kuko n'igihe twatwara coupe bagyoheye kudusuma. Rero iyo match niyo match iri kiravugwa cyane kuko Vitaro itari muri shampiyona y'u Burundi. Shampiyona ntiyoryo. Niyo ekipe itanga amaderbi. Sivyo gahema. Iraba twakina ngo City Stade Iruzi. Baronse amahera arenga miliyoni 10 ku mujyana. Numva yuko ngaho hari ikintu binjije mu by'ubutunzi. Turakina dukinyana Musongati ni derby yindi. Dukinyana Frambo ni derby yindi. Tuji Makamba ni indi derby. Tuji Muyinga derby. Tuje mu Kayanza derby. Hari indi ekipe igiye gukina match itanga derby. Rero Bumamuru wembe ni ule kujyana batsinze muri fazare na faze retour nta kizohinduka ariko kwera tudakeneye konona ubucuti dufitaniye n'umugwa Bumamuru tuzobatsinda bike ntituzobabaza. Muntu mbere yo gukomeza ubucuti na Bumamuru ntituzobabaza ni kamwe tubiri dutatu ni pore bizovana n'ingene abakinyi bavyuse. Abakinyi bose barakomeye. Kesi arahari, Diema arahari, Shabana arahari, Aristote no munsi ariko aratsinda asiba itsindo bibiri. Bimwe bavuga ngo afise inyatsi bunye twaramusengera. Shabana afise bitatu, Diema afise nka bitandatu. Ekipe dufise uno mwaka niyo ekipe ya mbere ifise abasatirizi benshi. Novuga yuko rero ko dufise abasatirizi barenga batatu. Handicap yacu mu myaka iheze naho twatwara igikombe dufise umusatirizi umwe canke babiri. Ubunye abasatirizi turabura aho tubashira bose tubakinisha imbere. Rero Vitaro FC yongeye gutumira umufana wese wibubanza Bujumbura mu ntara ya Bujumbura ijya mukunze kwita Bujumbura rirara ariko ntibabikunda bayita Bujumbura. Mu Cibitoke bobo nabi wacu ntitubasangiye hajya muri Buganda Rugombo mugaye biravye makomine yose ni Vitaro. Za Gitega abantu benshi bazomanuka. Rero amatika azogugwe kare kugira ntihagire umufana shavura yuko stade yuzuye ataragura itike. Nichere nico twashaka kubabwira cerekeye uburyo bwo kwinguruza ko buhari nicerekeye ko turiko turipanga nta mukinyi numwe dufise agwaye no munsi dufise abakinyi mu gusekera gihugu senior dufise no muri junior. Bisigura ko Vitaro iraterera no mu guserukira gihugu. Rero turashimiye uruhara rw'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru uburyo biriko birateza imbere umupira w'amaguru. Rero match ya Bumamuru nizo duha igicapo canke isanamu ya Vitaro ikeneye gutwara igikombe. Kuko muribuka yuko twatanguye shampiyona tunganya. Uno munsi turi mu kibanza ca kangahe. Urukino rwose turarutegura dutwara amanota 3 izindi ziza zirakubitwa urabona nka Musongati yakubiswe Aigle Noir zizokubitwa za Frambo di Centre natwe tugume tubandanya poripori. Rero turashimira n'imigwi tuza turahura nayo niragerageza ni shampiyona turi mu higanwa ariko ico twimeje no gutwara coupe kandi birashoboka. No munsi Vitaro FC match na Bumamuru dufise amanota 16
turafise match ya bita match ya Kipolo ijya tuyikinya na Rukinzo yoyo ni supu 19 pono bako tunga ni ya mbere provisoire Maria Grenoir rero Vitaro Mara yize mu gitabo ni le prix fort ngira Mara vyumvise yuko tumaze kuzana abasatirizi bashasha ni kubera iki bamwe bavuga ngo utawala wa Vitaro umeisha uno munsi bariko bavuga iki ibintu rero vyahindutse twebwe turabakingo au niveau national muri football même au niveau international kuko twe turamaze no gukina Sekafa tukayitwara tugakina na finale y'igikombe ca Afrika naho tutayitwaye na nandu rero ivyo biciro tubabwiye 5000 10000 20000 mugende mubibwire abakunzi b'inkino n'umwanya wanyu rero murashaka ico muhajije mugabo iki gikombe murakibona sico twatwaye mu myaka 5 heze nka bumamura nico muri uyu mwaka nyene nitwe tugigifise iyo mugure rero tuzohura rakinyotewe kugira igitware keretse bacivye kini gikombe ca Vitaro murakoze Theodore yabajije kado murakoze kumva ijambo akabazo ka mbere nakakubaza mu mwaka uheze mwaserukiye Burundi mu makungu hanyuma ija gukina ekipe muri Tanzania yabatsinda cane ariko mugarutse baratwemereye yuko ubu no mwaka ho aragakura kugira guserukira neza kurusha none ubu ikintu congeye ko ukwemerera abayobozi bashigikiye Vitaro ko uzogira uzokina neza kurusha mwaka uheze niki akandi kabazo turabashimira kubona muduha ikiganiro mbere yuko mwegereje nini zikomeye Uburundi ni Vitaro n'igira amakuru ya presse ariko ikibazo nakuba kubabaza uratubona no mu bindi bihugu iyo habaye programme de presse haraba ivyo umwabazo ariko n'umumenyereza ni habaye kuko niwe dushobora kubabaza amataktika azokoresha ugereranije n'izindi nkino amaze gukina n'ibigwi bazohura none uko ataje kubera asakazi kenshi canke mwemeza yuko bidakeneye bivuze neza cyane akazi k'umumenyereza ni ku kibuga hariya ku kibuga kuri mastade ibisata biragabuye nkuko papi akora tresorerie na management like CEO hariho Jamara arakora ivyiwe Selemani arakora ivyiwe nanje mu gisata ciwanje ndakora kuko njejwe relation publique njejwe gukorana na mwebwe abafana abamenyesha makuru nkababwira ukungene ibintu vyifashe umumenyereza wacu murabizi ko ari umumenyereza wa mbere w'umwaka uheze kandi si umumenyereza akunda kuvuga arakora ico nibaza ko mukizi karibu rero kuri match ya Bumamuru Theodore Ntunga uzorabe ingene intamba yambagwa hama umumenyereza wacu uzomuronka umubazi ibyo wifuza vyose kuri uwo munsi nawe agira ico ashikirije kuko ico nzi coco bunye ari muko aritegurira iyo match ya Bumamuru yarakurikiranye ne match zayo abakinyi bose arabazi kuko urabizi ko umumenyereza wacu wa Paris yaraciye muri Bumamuru arabafasha no gutwara igikombe ca Coupe du Président rero ubunye ari kuri laptop ariko ariga ama systeme yiwe azokenyura kandi ntari wenyene ari kumwe na staff yiwe iri mu ba Feruzi iri mu ba Bu irimwo birapanze vraiment birapanze kuko uno munsi sumumenyereza gusa ariko arakora president w'abafana Abdul n'umu president no muri Tanzania no munsi no mu Rwanda bazi kubera ibikorwa vyiwe abafana ba Vitaro bamaze kugura grand format kuzura turiko turegeranya abafana rero ibikorwa ni byinshi muri Vitaro Theodore ahubwo nawe tuguhamagara guterera kuko umugumaze kuvuga imyaka myinshi kuva muri 80 gitangura akazi ni Vitaro niyo ni intererano rero ikomeye cyane
kuvyerekeye icahindutse watubajije ati mwahinduye iki? Umugwi nka Vitaro n'umugwi ukomeye mu karere, imigwi yose izi kanatsinda. N'uwanditse mu gitabo cyo mu wa gatatu primaire yavuze ati Vitaro est le plus fort. Haronde mugwi baravuga uri le plus fort, kandi baravyerekanye ko le plus fort si ibikombe vyinshi muri shampiyona nta n'uwegereza. N'umugwi rero uri kuriga kuba minimum semi professionnel. Abakinyi bacu barafise ahantu baba, turafise terrain d'entraînement tugirira ko centre technique, abakinyi baritaweho, hama tuguma twiga ntiwahe mukinyi akenewe ngaha club ikamugura, aho umumenyereza tubwiye hatagenda neza tukazana umukinyi. Uno munsi turafise abasatirizi nka 3 canke 4 bafise ibitsindo birenga 3 muri champion. Ubwo n'ubutunzi budasanzwe atawundi migufise. Murakoze. Nibaza ko nishuye kado Rema FM. Murakoze kumpa ijambo. Icambere nago mashini mu Rwanda zarupanza kuko mu bibi ya mbere za muri championnat Primus League ikunda kugirisha itanga ibiganiro kwamenyesha amakuru cyane cyane bimirije urukino, kuko sivyo tubona mu club amwe naho twumva ngo n'amabebe y'abaprofessionnel, kuko kenshi murazi yuko kw'isi uko bisanzwe biri nuko igihe urukino rwimirijwe kuba haba kenshi ibiganiro bitangwa kwamenyesha amakuru yaba kubamenyereza cyangwa umuvugizi atagica ashikirije. Hanyuma ikibazo nari mfise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere nagomba ndababaze, inyuma y'uko umugwi wa Vitaro watwaye igikombe mu mwaka uheze, twarabonye mutakaza abakinyi na cyane cyane barafashe kugira ngo mutware ibikombe, navuga ngo umukinyi yaranze ihiganwa ry'umwaka uheze muramutakaza. Mbega uno munsi umugwi wa Vitaro abakinyi mufise mubabashimisha ku rwego mwari mubitezeko, canke n'ivyo byo kuvuga ati niko bimeze reka tubikore uko turi? Hari ikibazo kigira kabiri, mwavuze ikintu cyitwa ati tugiye gutwara igikombe kigira kabiri. Tumaze kubona muri iminsi ya muri imyaka ya vuba umugwi wari umaze gutwara ibikombe kabiri bikurikiranya n'umugwi wa Messager Ngozi. Mbega nkuko rero ubivuze Vitaro yatakaje abajweri. Ndanagukosore gato, equipe imaze gutwara ibikombe bibiri yikurikiranya si Messager gusa. Igihe yaciye mu makanda ya Vitaro. Vitaro imaze gutwara imyaka 5 yikurikiranya 10. Ndakwibutsa imyaka ya ba Lodi Mavugo. Baratwaye ibikombe gushika nabo bumvira impuho yindi mi. Yuko ibaho. Rero Vitaro no mugwi ibikombe. Abakinyi bagiye wabivuze harimo MVP. MVP ujya mwaka wamumenya yari yatanguye kuri bando tushe kwanza. Urazi ko hari abakinyi bandi babiri abishaza n'abandi bakina kujya post. Ariko kubera ko mugwi wa Vitaro mu guproduce abastar twaramuhinguye, uramumenya arabo mu MVP. Uje muri Vitaro rero urashaka kuba umukinya asanzwe bakakugira umustar, umupro. Rero sijya mbere Vitaro itakaje abakinyi barenga 8. Muribuka imyaka ya 2004 Vitaro ihindura ekipe yose ikazana academy yo muri Kade Buyenzi, ba Fuadi oibaza ba Papi ba Saido ba Tambwe Floribert bagashika batwara coupe. None uyo mugwi wazanye ekipe yo muri Kade ugashika twara Primus League. Uno munsi abakinyi dufise wo kwibaza abakinyi na ba FC Porto n'aba OGC Nice n'aba PSG cyane. Kayanza United bayikuse 5 itangura gusaba ikigongo ati mukwize idemikazi. Urumva ekipe ziguma zikubitwa. N'ubu muzobona vyinshi. Murindiri match ya Bumamuru tuyikosore. Murindire match ya Bumamuru tuyikosore, muzoca mubona Vitaro yari. Abakinyi bacu ntibiteze kuduhemukira twebwe ngo batsindwe match yacu. Bumamuru no kuza mwiteguye
ibizova mu rukino bishobora kutabanezera. Gusinda kwa Bumamuru kuri nya match yacu nukunganya pe, kuko abakinyi dufise nimba ari ibintu biguma bibagiye, ibitsindo biguma bibagiye umwanya wose. Ba Aristote batatsinda ubunya afise bibiri. None Aristote yaramaze umwaka yarameze nka Kibu Dennis adatsinda, ubatsinda bibiri. Shabani Zokora Didier amaze gutsinda bingahe? Bitatu muri matches. Dieme Sisine niyo mu bitero wa mbere dufise ngaha. No musi rero equipe yacu ya Vitaro tuzobigisha umupira, Ngozi sitababwiye tuzobigisha umupira tuvuye dusenye partenariat ko muri Academy yacu y'Ingozi. Abakinyi beza b'Ingozi baza muri Vitaro, n'abakinyi beza muri Bumamuru baza muri Vitaro, tubagorori. Karibu rero muzorabe match nziza. Sinza kwemera ikintu marayibonye ngena byagenze. Navavuga ati ntagiye uzuru oya. Mugabo mtaona mchezo mzuri wa hali ya juu. Ego igaruka rya Kesi ryo mujyandike mu bitabo. Kesi Jordan Nimbona azoba ari Buganda. Murazi ko ari match menge ya Bumamuru ataki yumva uburoho ariko arababwa swazobona ujya musurageze. Murakoze cyane. Haronda afise kibazo icerekeye uburyo muri Vitaro turafise abamambre baterera, turafise abafana barongowe na Abdul, tunamushimira cyane. Murana ari ngaha yoza mukamubona president w'abafana ari mu ncabu. Urabonye umuntu agwaye amaso yambara amarori abakora cyane, naze ngamumubone president. Wewe ntusibanse manimu babwire abafana mwiteguye gute? Murakoze kandi ndaryohewe cyane kubona dusubiye kandi guhurira ngaha n'abantu bacu b'abajournaliste. Twebwe nk'uko umuvugizi yaje kubivuga, Vitaro yariteguye amamaci yose, yababwiye ati iki gikombe nitwe tugifise kandi turota tukirekura. Iki gikombe gitegerezwa kuguma mu kabati kacu n'ubundi mwaka ukurikira. Ico ni mu citege. Hanyuma kubijanye n'abafana ingene turiko turitegura n'inguvu nyinshi cyane. Kwanza mbonegweho n'akaryo ko gusaba umuntu wese akunda Vitaro, mbere no udakunda Vitaro bwabo ayiyumvamo basi na buke azoze dusidukane niyo nka tuje kurorera urwo rukino, kuko ruzoba ari urukino ruhambaye cyane. Umuvugizi yababwiye ko turiko turitegura kujyanye twama twitegura n'amakwasiteri. Dukeneye gutwara kwasiteri nka 4 cyangwa 5 ku munsi wa Bumamuru. Izo ni zipanzwe ari izindi 40 turiko turabaza. Umva rero ngaho onye bazoze ku bwinshi kugira ngo ibintu bitungane bigende neza. Ibiciro babibabwiye ni sikirenga, ni ibintu bisanzwe cyane. Ndasabye abafana bose bakunda Vitaro cyane baze basidukane niyo nka, duhurire ku biro byacu by'abakunzi b'umugwi wa Vitaro, tuze tuhaguruke turi muri cortege, tuzova Buganda turyohewe. Je nasize mbwiye abanyabuganda ati murategura imitima, mwitegure uwo munsi uzoba ari umunsi uhambaye cyane ku mugwi wa Vitaro, kandi muzorara nabi kubera Vitaro izobatsindira ngaha. Ibyo nivyo bintu turindiriye, kandi Imana ibishatse ibidushoboje bizobigenda uko nyene. Murakoze. President guhaguruka cyangwa kugenda ariho turubangara. Kuva Bujumbura gushika Buganda arere tu ni 15,000. Genda wicaye neza muri kwasiteri. Twifuza guhaguruka Bujumbura saa 5. Twifuza guhaguruka Bujumbura saa 5. Ibiro by'abafana ndizera ko muzi aho biri mwese, kuri Avenue de l'Université numero 81.
imbere ya Maki restaurant bar lo Maki haruguru gato ya hotel Mambasa hajya niho tuhagurukira niho hari kirindiro cyacu ndasabye abafana bose muze musidukane niyonka saa 3:30 twese zobe turi hajyanye twurira amakwasiteri tugende gushigikira gikundiro yacu kandi ndasabye kuko amamayo urabona ko atari kirenga ndasabye umufana wese azoze yambaye umutamana uranga umugwi wa Vitaro twicare mu kibuga haji Buganda tuboneke aho tuzoba twicaye ndasabye ndasubiyemo gusaba udafise move azotume yambara impuzu yera tugende hajyanye dushajije duhagaze neza tutahukana anota 3 tuyakuye Buganda nico kintu twifuza twese abafana kandi tuzogishikako murakoze Theodore nori arasi icharanga imbi gato hariho ibintu duhora tubona mu bintu cyane cyane nk'ibintu bitsinze cyangwa bitsinzwe ugasanga batangiye gushwana hagati y'imigwi y'abashigikiye umuntu cyangwa uwundi hari amasanamu ahora asikira ku marezo sosiyo mubibona amaraso bagwanye kubera ivyo cyangwa ugasanga hariho abafana binjiye mu kibuga y'umugwi wabo yinjiye cyangwa winjiye cyangwa ugasanga hari ibintu by'abantu bemera bigaca bituma bizana induru muri Vitaro mu bifata gute cyane cyane mu bafana mere ku ico cambangetengete kuko nico kintu gihora gitera ingorane nk'ubunye twebwe tugiye kurorera urukino mu zindi ntara hariho amagroupe bashiraho ngo bariko basopa abafana ba Vitaro ngo babazanya amangetengete nagomba mvugire ngaha anye yuko iki kintu cy'amangetengete mu mugwi wacu twaragisezereye twebwe twarateguye umugwi kwaza mbonerweho n'akajya ko gushimira komite executive twa irongoye umugwi wa Vitaro ubunye ntako badakora kugira ngo abakinyi babashize hamwe abakinyi barabaha prime nziza abakinyi bafungura neza uwo niwo muti wa mbere bijya by'amangetengete kuja mu bapfumu ibiki ibyo twarabisezereye ubu tusigaye dusenga Imana tukaja mu kibuga twasenza Imana kandi Imana ikatwishura bajya bagwana cyangwa bakinjira mu kibuga bajya bagwana abafana ba Vitaro nizere ko ari bo abafana ba mbere mu makipe yose yo nga mu Burundi badafise izo ngeso abafana ba Vitaro bari discipline abafana ba Vitaro twaritunganije muri fans club ku buryo atawurengera uwundi atawushobora kuja kugira ibintu bitemewe kuko n'ubigize turamuhana turafise amamezure twafashe kugira ngo twagize amagarde fou kugira ngo abafana bose bamere neza kuko murazi neza yuko umugwi ufise abafana benshi aba harimo abantu bafise imico itandukanye nico gituma twagize abo magarde fou kugira ngo umukunzi wa Vitaro umukunzi wa Vitaro turagenda hajya mu nkino arimo ibintu bitatu harimo gutsinda harimo kunganya harimo no gutsindwa twese byose turavyakira mugabo tukavuga tuti twe twariteguye urugamba tuzorugwana gushika ku kanyuma mu kuvuga mu majambo make twe twariteguye bikwiye sur l'aspect discipline ijoje nimuzova munakibonye mu bafana ba Vitaro bagira ibintu bidashoboka murakoze ku ico kibazo Monsieur Theo